turabifuriza umugoroba mwiza canke ijoro ryiza abanywanyi b'ibiganiro vyacu aho muherereye hose hirya no hino kw'isi. Turabahaye ikaze muri uno mwanya aho tugiye kugaruka kw'idonido ndetse no ku makuru akomakomeye cane akomeje kugenda aravugwa nyene muri uno mugoroba wo kuri uyu wa mbere kw'igenekerezo ya 21 Gitugutu 2024. Tugiye kurabira hamwe rero amakuru akomeye cane akomeje kugenda aravugwa nyene, amakuru aragaruka ku bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ndabahaye ikaze mwese rero abatwumviriza murereye hirya no hino kw'isi. Dore ingingo nkuru tugiye kugaruka muri kino kiganiro cyacu cyuno mwanya. Nga mu gihugu c'u Burundi mu ntara ya Cibitoke irasanzwe irahana urubibi na Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Haravugwa ko rero hibonekeje ibiziga bishika muri 5 by'abasoda b'abarundi nyene bambaye impuzankano y'abasoda b'abarundi ndetse n'abandi bashika muri 2 bambaye impuzankano y'igisoda ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Ibi byongeye gukura imitima abatari bakeya ndetse babona yuko hakomeje kugenda hari ikibazo gikomakomeye cane. Mu misi heze nibwo twagarutse ku nkuru zikomeye cyane zavugaga ku biziga bishika ku majana 2 byo biherutse kwibonekeza nga mu shamba rya Kibira aho hari hamaze gukorerwa operation ikomakomeye cyane. Mbere yaho gato rero hari haribonekeje iyindi operation yasize ibitigiri by'abasoda 181 rero by'abasoda b'abarundi baguyemo aho ngaho. Mu nyuma y'ingwano zabaye ku munsi w'ejo rero by'umwariko hongeye kwibonekeza ibiziga by'abasoda, akaba ari ingwano zabaye ku butaka bwa Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Benshi bariko baribaza rero niba ari ibiziga by'abo basoda byo byozanwe aho ngaho, ariko abandi bakaba bagaragaza neza kuri hashobora kuba hongeye kuraswa abandi bantu nga mu shamba rya Kibira. Amakuru avuga ko rero mu shamba rya Kibira hamaze imisi haribonekeza drone nziza mwijoro mu rwego rwo kugira ngo zibashe gufasha abo basoda batazwi baba ariko baragerageza kwinjira ngaha muri by'umwariko ngaha muri ibyo bice. Amakuru akomeza kugenda aradushikira canke aradusumira akaba agaragaza ndetse aranerekana neza yuko by'umwariko inzego zijejwe umutekano ngaha mu ntara Cibitoke ndetse n'andi bayobozi batajya menya uko byagenze mu gihe hakorerwamo operation ndetse ikaza kugenda irahitana abatari bake. Bivuga ko kandi ikizo operation zose ziba zigamije ari uguca intege ndetse by'umwariko no kugerageza gukuraho imihari igitandukanye isanzwe irakorera nga mu shamba rya Kibira izwiho gutegura ibitero bikomakomeye cyane byo guhungabanya umutekano nga mu karere k'ibiyaga binini cyane. Abanyagihugu barateye umutima uhagaze ndetse bakaba basabye inyishu by'umwariko kuri icyo kibazo, bakaba bayisabye by'umwariko urongoye igendereza nga mu ntara ya Cibitoke. Ni mu gihe by'umwariko hamaze imisi haribonekeza n'ubundi hamaze imisi haribonekeza by'umwariko ufasha cyangwa se undi arongoye itohoza nga muri kino gice ndetse n'abapolisi. Ariko kandi turagaruka ndetse nanakubwira yuko ibi byose biriko biribonekeza mu gihe nga muri Cibitoke ariho hano hambira akomeza kugenda haribonekeza ibiziga byinshi by'abishwe baba abasoda b'u Burundi cyangwa se abandi banyagihugu. Ariko kandi by'umwariko ibi biriko biraba mu gihe urongoye igendereza erutse guhagarikwa ku buryo bukomakomeye cyane. Twarabibashikirize Colonel de Police rero Fayigisi Abyarimana yari umukuru w'intara by'umwariko y'igisata cy'igihugu c'iperereza yarafashwe ku igenekerezo ya 11 Gitugutu ku igenekerezo ku itegeko ry'umushikiriza manza wa Republika, akaba afungiwe mu gasho k'igendereza ry'u Burundi mu gisagara c'ubudandazi ca Bujumbura aho hari ikicaro gikuru nyine kigendereza kiri, ariko by'umwariko arakurikiranwa ku caha cyo kwiba abantu amahera ndetse by'umwariko n'ibyaha bigendanye no guhotora ndetse no kunyuruza abantu no kubagandagura. Amakuru akomeza kugenda aradushikira canke akomeza kugenda aradusumira akaba agaragaza ko inzego z'umutekano z'u Burundi zikomeje kugenda ziragwa mu kantu mu nyuma y'iko rero ibintu biriko birabera nga mu Cibitoke ari ibintu biteye ubwoba ndetse biriko birahamura n'abanyagihugu benshi cyane nk'uko amakuru yama aradushikira. Harakomeje kugenda havugwa kandi amakuru akomakomeye cyane agendanye n'ibibazo ndetse by'umwariko bamwe barakomeza kugenda bagaruka ku ngwano zabaye ku munsi w'ejo ku butaka bwa Kongo, aho bagaruka ku buryo umwari wa M23 rero wongeye gukubita babaza ingabo za Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo ndetse na coalition basanzwe barafatanya mu bikorwa bigendanye no guhangana n'uwo mwari wa M23. Ingabo z'u Burundi bivuga ko zari zabukereye n'abazarendo ndetse n'abaFDLR, ariko urugamba rwo ku munsi w'ejo nibwabahiriye kuko umwari wa M23 rero waje kubakubita inshuro ndetse biza no kurangira wigaruriye n'ibindi bice bigiye bitandukanye nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira.
ni mu gihe kandi guverineri w'intara Kivu y'Amajyaruguru ku butaka bwa Kongo General Major Peter Chirimwami Nkuba ariko arashinzwa n'abadepite rero gushiraho bariyeri zitari ngombwa mu gihe uyu mugabo ari umwe mu bakomeza kugenda barashinzwa gutsura umubano ndetse no gukomeza umubano n'igihugu c'abarundi ndetse n'imihari itandukanye harimo n'umuhari wa FDLR. Mwese ndabahaye ikaze rero muri uno mugoroba aho tugiye kurabira hamwe idonido ry'amakuru akomakomeye cyane, amakuru yihuta akomeje kugenda aravugwa. Abatwumviriza bari nga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi mu bice bigiye bitandukanye mu ntara zigiye zitandukanye, mwese ndabahaye ikaze. Nimba ari ubwa mbere usenga rero by'umwihariko byonda kwanditse sabone kugira ngo ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu ubane natwe gatanu kuri gatanu. Abatwumviriza bari mu karere k'ibiyaga binini mu bigo bimwe na bimwe, mwese turabahaye ikaze. Abatwumviriza bari ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose, mwese turabifuriza amahoro y'Imana, tubifuriza gukomeza kumererwa neza cyane. Nimba ari ubwa mbere usenga rero byonda kanditse sabone kugira ngo ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu ubane natwe gatanu kuri gatanu, ndetse amakuru n'ibiganiro byacu unabisangize ku nshuti zawe. Reka tuyatangurire ngaha mu Cibitoke. Mu ntara Cibitoke irahana urubibi na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, hakaba hari hanabarizwa n'igice rero cy'ishamba rya Kibitoke n'ishamba rya Kimeza rizwi nka Kibira risanzwe rirakoreramo abasoda benshi biganjemo abo Burundi ndetse nabo bivugwa ko bafatangije barimwo imihari itandukanye irimo nka Fereni ndetse na FDLR. Mu nyuma y'uko rero hamaze iminsi harakorerwa icyo twakwita mu operasiyo zikomeye cyane ziriko zirahitana abasoda benshi, hongeye kwibonekeza by'umwihariko ibiziga bishika muri bitanu by'abasoda b'abarundi, dore yuko bari bambaye impuzankano by'umwihariko y'abasoda b'abarundi ndetse hakiyongeraho n'abandi basoda bashika muri babiri bambaye impuzankano y'igisoda ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Benshi bibajije yuko by'umwihariko bo bari abasoda b'abarundi ariko basanzwe barakorera ku butaka bwa Kongo, mu nyuma y'uko rero bamwe basanzwe barakoresha impuzankano y'igisoda c'abarundi, abandi bakaba bariko barakoresha impuzankano y'igisoda ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ariko ari abarundi. Ni mu gihe abandi bavuga ko rero ibyo biziga byaba ari iby'abasoda nk'abo muri FDLR cyangwa se iyindi mihari igiye itandukanye, dore yuko rero basa n'abatagira inifomu yabo, inifomu iyo ari yo yose babonye baca barayambara. Amakuru yihuta akomeza kugenda aradushikira canke amakuru akomeza kugenda aradusomera, akaba akomeza kugenda arerekana yuko by'umwihariko abanyagihugu bagize ubwoba n'igishika. Ngaha mu Cibitoke ni hamwe hantu hakomeza kugenda haribonekeza ibiziga by'abantu bagiye batandukanye, baba abagwanyi cyangwa se abandi bo mu mihari igiye itandukanye n'abanyagihugu bagiye batandukanye, nk'uko amakuru yama aradushikira canke amakuru akomeza kugenda aradusomera. Hari bamwe batajya umunwa mu kugaragaza ko ibiba biriko birakorwa byose ari impamvu z'intwaro mbi ya Evariste Ndayishimiye. Abarundi barungitswe muri Kongo rero by'umwihariko barafite umutima uhagaze, baratabaza ijoro n'amanywa bavuga ko urugamba bagiyemo badashobora kuzarugwana ngo bashe kuba borutsinda, mu gihe umwari wa MTS rero ukomeza kugenda by'umwihariko urabarusha imbaraga. Iyi ntara Cibitoki irakomeje kugenda irahura n'ibibazo bigiye bitandukanye, aho by'umwihariko kuva uyu mwaka utanguye umwaka 2024 hatanguye ahamaze gutorwa ibiziga birenga 100 byose by'abantu bishwe arimwe abasoda ndetse n'abandi bagiye batandukanye, nk'uko amakuru yama aradushikira canke amakuru akomeza kugenda aradusumira. Hari abatajya umunwa rero mu kugaragaza ko by'umwihariko izi zose ari ingaruka z'ingwano Burundi bwishoyemo ku butaka bwa Kongo, nyamara zidafise imyimenyerezo ihagije cyangwa se uburyo bwo kuba bohangana cyangwa se ngo bagwane izo ndwano. Amakuru akomeza kugenda aradushikira canke akomeza kugenda aradusumira muri uno mwanya, akaba akomeza kugenda aravuga ko abanyagihugu babonye ibyo biziga by'abo basoda bisa naho byanononekaye, ariko bakaba bariko baranasaba ababijejwe by'umwihariko gukora amatohoza mu rwego rwo kugira ngo bamenyekane imvo n'imvano. Icyakora abanyagihugu by'umwihariko barizogera kuko rero iyo hatowe ibiziga byihutirwa gushingurwa vuba vuba mu rwego rwo kugira ngo hatamenya icyo bazize, nyamara leta yo ikavuga yuko ari uburyo bwo kugira ngo hatagira by'umwihariko icyo vamo kikanduza abantu mu gihe baba bavuga ko batazi icyo bacyorishe abo bantu, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira.
kugeza ubu rero by'umwihariko abatari bakeya barakomeza kugenda biyamiriza bavuga yuko by'umwihariko ibintu biriko birabanga mu gihugu cy'u Burundi ari akamaramaza, ndetse bagasaba intwaro ya Evariste Ndayishimiye kuba yogira icyo ikora cyangwa se kuba yotabara nk'uko biriko biratangazwa. Ibiriko biraba kandi mu gihe ngaha muri Cibitoke haherutse guhindurwa n'ujejwe amatohoza cyangwa se ujejwe iperereza, mu gihe by'umwihariko wari uriho by'umwihariko amaze kugenda aratabwa muri yombi n'inzego zijejwe umutekano, ndetse akaba afungiwe nga mu gisagara ca Bujumbura nk'uko amakuru yama aradushikira canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusomera. Baravuga yuko uyu mugabo nawe asanzwe aravugwa mu mabi menshi cyane agendanye no kugandagura abantu ndetse no kubanyuruza, ndetse by'umwihariko n'ubusuma bwo kwambura abanyagihugu amahera yabo nk'uko byama biratangazwa canke se nk'uko byama biradushikira. Ahangaha muri Cibitoke harakunze kwibonekeza umutekano muke cyane, ariko hakiyongeraho rero igandagurwa ndetse by'umwihariko no kuburizwa igufwa ry'abasanzwe barafungiwe muri ibi bice. Nkuko twabibashikiriza mu misi iheze, Colonel de Police rero Felix Habyarimana, umukuru w'intara y'igisata rero c'igihugu cy'iperereza, yarafashwe kwigenekereza rya 11 gitugutu ku itegeko ry'umushikiriza manza wa Republika, akaba afungiye mu gasho k'igendereza ry'Uburundi mu gisagara ca Bujumbura, by'umwihariko mu gisagara cy'ubudandazi cya Bujumbura, ari ikiciro gikuru nyine kigendereza kiri ariho kiri, ariko akaba ari kurikiranwaho ibyaha bigiye bitandukanye. Nkuko ababibonye babivuga rero, Colonel de Police Felix Habyarimana yarafashwe n'umugwi w'abakozi bo mu gisata c'iperereza ry'igihugu bavuye i Bujumbura. Uwo mugwi wari ufise rero umutahe w'umushikiriza manza wa Republika. Uwo mukozi wa leta ariko ko arakurikiranwa ku caha cyo kwiba abantu amahera ndetse no kugandagura abatari bakeya. Amakuru ava rero mu gipolisi aravuga ko yafashwe kubera gutegeka umudandaza w'izahabu ngo amuhe amahera imiliyoni 75 z'amahera y'amarundi. Amasoko yacu aravuga ati uwo mukuru w'igendereza mu Cibitoke yagirije umudandaza w'izahabu ko agurisha izahabu rero mu Rwanda, arafise intumbero yo kumutegeka rero kumuha ayo mahera, yamuteye ubwoba ko rero azomwica notayamuha. Kuva Burundi by'umwihariko bwo kugara imipaka rero irabahuza n'igihugu c'abanyi c'u Rwanda, haratanzwe amategeko yuko atamuntu numwe arekuriwe kuba yogira ibyo arungika nga mu gihugu c'abanyi c'u Rwanda, ndetse atanumwe arekuriwe kujabuka urubibi ngo yinjire mu gihugu c'abanyi c'u Rwanda. Kugira ngo umugabo rero yirinde agatotezo, amasoko yacu yongera ko by'umwihariko ati Paul ico yitije yemeye gushira umukono rero ku rwandiko rwo kwiyemeza gutyo atanga ayo mahera menshi cyane. Uwo mudandaza by'umwihariko yarakunda gutotezwa na Colonel de Police Felix Habyarimana, amukeka ko rero akorana n'abansi b'igihugu nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Paul ico yitije nawe rero nyine arafise akagenzi mu mugambwe uri ku butegetsi ndetse no mu nzego z'igendereza, yaciye yitura abarongoye igendereza ku rwego rw'igihugu, nabo rero baca babifata mu minwe. Colonel de Police rero Felix Habyarimana akenshi aravugwa mu byo guhohotera abatavuga rumwe rero n'ubutegetsi canke n'umugambwe uri ku butegetsi, hamwe n'abantu bakekwa ko rero bari canke se bakorana n'imigwi yitwaza ibigwanisho. Ibyaha yikekwaho by'umwihariko byarabaye mu ntara ya Muyinga mu buraruko bushira ubuseruko, ndetse na Cibitoke mu buraruko bushira uburengero, cane cane by'umwihariko mu gisata kigendereza by'umwihariko ntikiratanga amakuru ku bijyanye n'ihagarikwa ndetse no gufungwa k'uyu yitwa ko yahoze ari umuserukira mu Cibitoke. Amakuru akomeza kugenda aradushikira rero kuri uyu wa mbere, mu gihe hariko rero haraba ibirori byo kwibuka imyaka ishika kuri 63 iheze intwari yo kwikukira ku Burundi, by'umwihariko umuganwa rero Ludovico Rwagasore yishwe, umukuru mushashero w'igendereza muri iyo ntara, yerekanwe n'inzego zirongoye iyo ntara by'umwihariko ariko arakora byifata kibanza nk'uko rero amakuru atangwa n'abajejwe intwaro n'umutekano bakomeza kugenda barabivuga angaha muri Cibitoke. Cibitoke rero ni intara bivuga ko igoranye, ndetse gushika ubu ngubu ikomeza kugenda iribonekezamo amabi menshi. Kubo ntarava muri Cibitoke umupolisi yarashe umunyagihugu
w'igihugu aramukomeretsa cyane. Gedeon Nzitonda umushoferi w'ibisi rusange by'umwihariko yarakomerekejwe cyane kuwa gatanu nk'isaha 9 z'ijoro igihe umupolisi yamurasa by'umwihariko nibigira nkana. Ibyo byabereye rero ku mugwa mukuru rero wa komine Buganda ni mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushira rero burengero bw'u Burundi. Umupolisi yarakubiswe n'abanyagihugu bari bagomba rero bihanire mu nyuma y'uko yaramaze gukora ibara. Nkuko ababibonye babivuga Moyize Nkurunziza umupolisi w'igihugu intandaro rero by'umwihariko y'ibyabaye byose yari yaborewe yasinze mu gihe by'umwihariko byari mu gihe byaba Gedeon Nzitonda yashakaga kwereka uwo mupolisi ko kuri komisariya y'igipolisi ca komine aho akorera. Wa mupolisi yaciye amwungururira ko rero by'umwihariko umuriro w'amasasu amasoro abiri rero aramufata ku mugongo. Bivuga ko rero tati yaturutse by'umwihariko kuri uyu mupolisi wasabye uyu Gedeon ko yo muyunguruza ku ipikipiki yewe by'umwihariko akamushitsa aho basanzwe barakorera ariko undi arabyanga amumenyesha kuri adasanzwe arayunguruza abantu n'ipikipiki. Nkuko amakuru yacu abivuga rero ababa hafi yaho by'umwihariko ibyo bintu byabereye baciye bashwa baduka ku bwinshi baciye baka inkoho uwo mupolisi baramukubita cyane. Gedeon Nzitonda yaciye anyarukanwa rero ku ivuriro riherereye hafi aho ngo kugira ngo avugwe ntarembye cyane nkuko rero amakuru y'ibanga abivuga. Umupolisi Nkurunziza yarokowe rero nabo bakorana. Umukuru w'igipolisi mu ntara Cibitoke Colonel Jacques Nijimbere aremeza ko ibyo rero byabaye, avuga ko uwo mupolisi Moyize Nkurunziza yahagaritswe mu nyuma y'ikorero by'umwihariko yari yaborewe cyangwa se yari yamaze kugenda arasinda ku buryo bukomakomeye cyane. Amakuru yihuta by'umwihariko tuyakomereze ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Harakomeje kugenda haravugwa amakuru akomeye cyane, amakuru agaruka cyangwa se agendanye n'umuhari wa M23 nkuko amakuru yihuta akomeza kugenda aradushikira canke amakuru akomeza kugenda aradusomera. Kugeza ubu ngubu rero abatari bakeya barakomeza kugenda bagaragaza ko umuhari wa M23 wongeye kugenda urakora amateka akomeye cyane mu nyuma y'iko rero waje kugenda ugarukana izindi teritwari zigiye zitandukanye umaze kwigarurira nkuko amakuru akomeza kugenda aradushikira canke nkuko amakuru akomeza kugenda aradusomera. Kugeza ubu ngubu by'umwihariko hariko haravugwa inkuru zidasanzwe nkuko amakuru akomeza kugenda aradushikira by'umwari wa M23 by'umwihariko uherutse kwigarurira ibice bigiye bitandukanye uzambuye inzego z'umutekano za Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ndetse hanapfuye benshi. Nkuko bikomeza kugenda bigaragara ingwano zabaye ku munsi w'ejo zarasize zikoza akantu zinatanze isomo rikomakomeye cyane ku ngabo z'u Burundi, ibyatumye bivuga ko rero Variston Ndayishimiye ashobora no gufata ingingo yo kugarukana abasoda biwe. Mu nyuma y'ingwano ikomakomeye cyane yabaye ku cyumweru, amakuru agiye atandukanye aremeza ko umwari wa M23 uri kuragenzura agace ka Karembe Karongwe muri teritwari ya Walikale y'intara ya Kivu ya ruguru. Societe civile ya Walikale iravuga ko iyi ngwano hagati ya M23 ndetse n'abagwanyi b'Abazalendo n'ingabo z'u Burundi yatsangiye mu gitondo ca kare ku cyumweru imara amasaha arenga 5. Ikimenyesha makuru muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo birasubiramo Willy Mishiki rero umudepite uhagarariye Walikale rero mu nteko ishinga amategeko yo ku rwego rw'igihugu avuga ko ifatwa rya Karembe ari ikintu gikomakomeye cyane kuko rero ari agace ka kambere ka teritwari ya Walikale M23 igezemo, kandi Karembe ni ahantu h'ingenzi hahurira inzira zigera rero muri Rubero, Rucuro ndetse n'intara ya Chopo. Ikimenyesha makuru 7/7 kiravuga ko Karembe ari ko gaciro by'umwihariko ka mbere ka teritwari ya Walikale gafashwe na M23 kuva ingwano yayo n'uru ruhande rwa leta yo kubura mu mpera za 2021. Inyuma y'inkuru rero zemeza ifatwa rya Karembe Karonge, Generali Munobori rero wahoze ari umudepite wa Walikale yaratangaje ku rubuga rwe rwa X ko asaba FARDC gufatanya n'Abazalendo n'ingabo z'u Burundi n'abandi bafatanya bikorwa
kugira ngo bahavane. Munobo kandi aravuga ko kugera ubu ngubu ku bukungu bw'ibirombe by'aka gace by'umwihariko bishobora guha rero imbaraga kurushaho abo bashotoranyi. Fiston Misona rero ukuriye societe civile forces vivre de Walikale yarabwiye BBC Gahuza.com ko iyo ngwano yatumye abanyagihugu batari bakeya bahunga ngo bakize amagara yabo n'ubuzima bwabo, mu gihe abandi banakomerekereye bagapfira muri iyo ngwano. Ati aho rero inzovu zirwaniye harababarira ibyansi. Abanyagihugu rero barahunze bava mu byabo mu bice bya Walikale na Masisi ahegereye Walikale kandi by'umwihariko atabufasha bafise. Misona rero avuga ko yamagana ubushotoranyi bwa M23, yongera ko iyi ngwano by'umwihariko yaragize ati turayirambiwe, turakomeza guhamagarira leta kugira icyo yakora, ntabwo twifuza ko abanyagihugu bacu bakomeza kuba ibitambo. Ifatwa by'umwihariko rya Karembe ndetse na Karongwe, Misona avuga ko kugeza ubu ngubu atagihamya gifatika yabyo, yongera ko rero abakorerabushake bakomeje guhangana n'abashotoranyi ba M23. BBC yaragerageje kuvugana n'uruhande rwa leta muri Kivu ya ruguru na M23 ku mirwano yo ku cyumweru n'ifatwa ry'uduce tuvugwa, ariko ntibyashoboka kugeza ubu ngubu. Ingwano iravugwa by'umwihariko mu gihe hari agahenge kumvikanywe rero hagati ya RDC n'u Rwanda ruvuga ko rudafasha uyu muhari wa M23. Hari kandi ibiganiro by'amahoro bya Rwanda byongeye gusubukura by'umwihariko mu mpera z'icyumweru giheze bigamije gushaka amahoro n'ituze mu karere k'ibiyaga binini, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Ntitwasoza rero tutabamenyesheje yuko by'umwihariko ibi byose biriko birakurura amatati ndetse n'ibihe bidasanzwe, ndetse amakuru adafise ivumbi akaba akomeza kugenda aragaragaza ndetse anerekana neza yuko ibintu bikomeje kugenda birazamba ndetse ibintu bikomeje kugenda birafata by'umwihariko indi ntera, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Kugeza ubu ngubu rero inzego zijejwe umutekano ntizijya umunwa mu kugaragaza ndetse no kwerekana neza yuko by'umwihariko ingabo za Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo zisa n'izamaze kugenda zirananirwa. Ndabashimiye abanywanyi b'ibiganiro byacu, dusubira mu masaha ari imbere.